gukoresha ijyangabirano yiwawe. Emipro dufati na jinga nani gihumbi mfise ariko ndafise impano. Burya uvuze kugaragara no mu mutwe ho bahagaragara. No mu mutwe ho bahagaragara uvuze ati ndagaragara umva nta n'ivyiyumviro wowe Buja Today TV turashaka gushika kure twese hamwe turiko turakorana dushigikirana dutezanya imbere nkuko twababwiye turi mu rugo kwa Bera aho twabonye abashitsi bahagendera bwati ntitwogenda tutahinjiye tubaza makuru yaho hari umutsara umwe mwabuto hasanze tugatumubaze atubwire byinshi ku rubanza no ku kazi kiwe ko uretse no kuba ari umuririmbyi asanzwe ari no mu producer yego Emipro ni sawa urakomeye cyane umwaka mushasha kwanza wa twese 2020 uyibona neza ni neza nuko bavuga ko corona yagarutse tuze turirinda twibuse bakunze ko baraturorera mwibuke kwirinda corona virus mwambara agafukamunwa bibuse ibintu byo kwirinda corona none burya wobwira abantu bambara gahoma munwa atako wambaye ahubwo no kubugura twese kubera byaje ari bishasha tunasaba yuko ubufukamunwa n'ukuri bo bushira nko ku mafaranga make cyane abantu bose bakikingi mugaje ndagafise mu modoka nuko nta kagendanye ariko corona nta nguvu ifise cyane twizera n'Imana ko yoyiturinda cyane. Emipro tubasanze mu rugo kwa Abel vyagenze gute kugira ushoye kuza mu rugo kwa Abel mu gata abandi bastare beshi tuhabona kubera iki yahisemo wewe? Abel n'umugenzi wa hafi mu gatondo niho nabonye telefone ambwira ati ndafise mushikanje aza kugira doti je nanje ndamubwira ati ndafise urubanza nari kuja ko kubera nkorera mu bintu vya location y'imiduga imodoka bari bayikose hama avuga ati reka nsimbe naho naje bwije bisa nk'ibiheze mugabo nahashitse nyene kubera ari umugenzi wa hafi kandi sinosiba burya umuntu w'umugenzi agutumiye ku rubanza fo yuko ugwitaba kandi nasanze ibirori byaryoshe ibintu byagenze neza namwe mbona mwabyitavye nkuko umbajije ati ko witavye abastari bo batitavye none we ko waje abajournaliste bandi bataje aho ramfashe none bisigura ko we kwitaba kwawe nukugamburuka hari abandi usanga banabwiye ariko ntibaje mugo nanje kubera ari umugenzi wa hafi naciye nitaba nyene kandi nanje ndamutumiye arakunda kunyitaba sinoreka kwitaba ibirori vya Abel vraiment ni sawa. Uretse kwa mure kuri entertainment Abel ni kiye kintu kindi muhuriye ko turese entertainment Abel burya n'umugenzi sana kuko turamaze kuririmbana hari indirimbo twaririmbanye Imana ni nziza Abel burya yarambereye pare yaramvugiye n'ijambo ku rubanza burya twaraduze mu Kirundo igihe naja nakora ubukwe yarambereye pare urumva ko ari umugenzi wa hafi Emipro tuke ku kazi kawe gato Emipro aruka gusohora indirimbo yahe indirimbo mperukira ko gusohora yitwa Messia iracari audio sindasohora video muga gusa nyene nayo izoza abantu bayitege vuba. Ego ni Emipro asohora indirimbo zingahe ku mwaka 2020 yasohora indirimbo zingahe? Indirimbo je ukuntu bimeze kuko kawaida je sinkoresha ibikorane ngo ndihisha amahera abari gutanga ubutumwa mu bene gihugu kugira bahezagirwe kwanza bamenye ko n'Imana ibaho indirimbo je sinsohora nk'ibiharage nza ndasohora imwe nibaza ko nko muri uyu mwaka wa 2020 nasohoye zibiri zonyene Emipro uri kurara indirimbo zibiri sizike kuba uri mu producer biroroshe ngira gukora indirimbo sico kimwe n'umuririmbyi agaragara indirimbo zibiri nizo bari zike cyane gose uri kuraraba kuko n'abantu baba biteze ibikorwa vyawe indirimbo zibiri si nkeya kubera naho studio abari gwanje ariko birantwara uburyo kandi abantu ifo yuko tuza turabaha ibintu bigahera bakibikeneye wahase byinshi naho simpaka babanze babihimbe hakiri kare
Emi Pro kuri ico nyene umuririmbyi yosohora indirimbo mu mezi angahe yoza aracishemwe amezi angahe kugira asohora iyindi ndirimbo? bo biravana n'umuntu nka je n'intumbero nihaye, ariko hari n'uwosohora na album no mu kwezi yoyisohora, biravana n'intumbero aba yarihaye canke n'uburyo abikoramwo nyene. Kawaida je nkanje nk'umuproducer abaririmbyi naho yoza buri munsi avuga ati nsohora uririmbo kuko ni business, no mwakira kandi noguma ndamutera intege nkamubwira ati bandanya nyene soge ya mbere. Gatubwire abakunzi bariko badukurikirana Maison de Production musanzwe mukoramo, mutubwire nuko akazi kameze muri Maison de Production mukora. Maison de Production dukorera muri Indonyi Record, ikorera ngaho kujya 8 nomero 33. Akazi rero tugaho ni hehega ijya 8:33. Ako kantu kari kancanze. Ijya 8 bo ni ngahi Bujumbura, nko kuboba bari ruguru ni Bujumbura, Kamenge, komine Ntahangwa. Kamenge hama ahantu hegereye isoko haruguru yo kwa Mupfiza. Ahantu uvuze kwa Mupfiza urumva abantu bose baca bahumva kuko n'umuntu yamenyekanye cyane gose. Kwa Mupfizi ibarabara ry'umunani nomero 33 niho ibiro vy'Indonyi bikorera. Uhashitse ucubona pankarite handitse ko Maison de Production. Ibikorwa dukora navyo dukoramwo vyinshi, Photo Express, dukotesha imiduga yo ku mamanza, dukora video, dukora audio, byose urabihasanga kuko urumva ni Maison de Production. Emi Pro ndaje mfise impano yo kuririmba kandi by'ukuri ndafise impano, nta buryo mfise nta nishoboje, ariko muri jewe ndabona ko nshoboye kurimba. Nawe by'ukuri uravyumvise ndashoboye kuririmba, womfasha iki muri uwo mwanya? Bo icambere no gufasha nuko burya urabizi ko ibintu byose bisaba uburyo burya. Ego bworeka kuba bwinshi mugabo ni mikoro urazi ko yaguzwa amahera. Jora kuvuga ngo nta buryo ufise burya urabizi umuntu bo uburyo ntitwo precisa ngo ni mpaka umuntu azana amahera menshi, ariko kwanza ufise ingabirano tugufasha ukungena iyo ngabirano woyishikana ku bantu kugira bavyumvirize ivyo bintu biri mu mutwe wawe, ivyiyumviro vyawe ubiserure kuko production nico tuberaho. Bo turagufasha kugira duproduce bijya bintu zanye bisanzare mu matwi y'abantu. Bo ataburyo ufise rero ushora kuba ufise uburyo bukeya kuko ntiwovuga ngo nta buryo nabumwe ufise, ariko uburyo bwose wozana twobwakira kugira tugufashe gutera imbere, hama tukakwigisha n'uburyo ushobora gukoresha ijyangabirano yiwawe. Emi Pro difati na jinga nani gihumbi mfise ariko ndafise impano. Buryo uvuze kugaragara no mu mutwe ho bahagaragara. No mu mutwe ho bahagaragara uvuze ati ndagaragara. Umva nta n'ivyiyumviro wowe ufise kuko urinze uba ufise ingabirano yo kuririmba, ikintu ca mbere utangura kwiyumvira n'uburyo bw'uko wozoshika muri studio. Gushika muri studio je duspose ndashobora no kugufasha ururirimbo rumwe. Ibyo je ndakunda kubibwira abantu, gufasha umuntu sukumuha ivya gusa. Umuntu urashobora kumufasha ukavuga ati reka ndamufashe ego uje ugaragara, sivyo? Nta mahera ufise. None ndagukoreye ururimbo rumwe uzokenera kurukora video. None uzoronka gufasha video ugaragara uko. Bizogusaba déplacement, gukotesha impuzu, kuja mu bibanza, ndibaza hari ibintu vyinshi n'umukameramani urabizi ko akoteshwa ibintu vyose. Bo biba bisaba gusa umuntu naho utomuca amahera menshi mugabo arondere n'uburyo bukeya kuko n'Imana ivuga ati ufise iki mpereko. Suko none afise impano. Ufise impano. Fatira ku mpano. None impano Imana uvuze uti mfise impano. Impano yo yarayiguhaye. Ariko irakubaza ati ufise iki mpereko. Emi Pro tiko turaraba hari ababikora akavuga ati no mu manager afise studio akavuga ati fashije ujya mwana yoririmba indirimbo ikaja kuri channel yanje ikaduga kamenyekana ejo cenke ejo akavamo ikintu wanashaka nkamudandaza agakora show akinjiza amahera. Emi Pro ivyo abikoze yohomba. Bojewe ikintu ca mbere n'ubu nobwira abarundi batwumviriza canke batubona kuri TV zanyu, sivyo?
je nigisha abantu gukora vraiment sino guhenda ngo umuntu azoza agaragara ngo ndamusorera uririmbo kuko je uririmbo ndarugusohoreye ari rumwe nubundi ntaho go gushikana fo yuko wiga gukora kugira urera ijyangabirano yawe hama uzokore n'izindi ukoze uririmbo rumwe barukwemere muri studio nivyo nakubwiye nta na hamwe go gushikana kuko no kurujana ku radio biragusaba itike kwanza urumva no kwifotoza ifoto y'ikava biragusaba amahera rero je ndashobora kuyitanga nkavuga ati ndamukoreye ururimbo rumwe mugabo nubundi agaragara arutwara muhira karubika nta na hamwe arujana umva ntaho rurengana ruguma kujya nyene rero ikintu ca mbere utangura kwiyumvira mu guserura ivyimviro vyawe urakora muri bikeya waronse Imana ikaguhezagira n'abantu bakagufasha yeah. Emi Pro nize programme ufise canke ibikorwa bifuza gukora 2020 bon nk'ubu twatanguye umwaka wa 2020 natangarije abantu nari nababwiye ko tugize aga promotion abaririmbyi twakoranye n'abandi bifuza gukora ubu unye uzanye 40 vyonyene turagukorera umuziki n'amajwi byose tukabisohora hama ndumva ivyo ni ibintu dutanguranye n'umwaka akantu ka promotion ku muntu wese yoba vyifuza yoza hama tukamukorera hama gahonja kwanza nimba ari jambere aririmba akiyumviriza nawe nyene kwiyonga promotion zo marige kingana bo iyo promotion kwanza irakunda kumara ukwezi kumwe numva izoherana no kwa mbere izoherana no kwa mbere sinagira izobandanya umwaka wose bo ivyo navyo ni bya bindi byo kumenyereza abantu nabe uca usanga batariko barakora bagomba ivyamake n'ivyagusa Emi Pro tubashimire cyane nizere yuko vuba cyane tuzosubira tubarondere tubabaze ibikorwa vya Indomie Record aho bigeze n'ibikorwa vyanyaho bigeze yego cyane murakoze kandi namwe ko mwadutije mikoro kugira tuyivugire ko tubwira abarundi ivyo turiko turakora murakoze cyane Imana ibahezagire musanzwe muri mbene bazo guhimbaza Imana tuvuge ati Imana ishimwe ihezagire abakunzi biwe n'abakunzi bacu Imana ibahezagire namwe mugabo gusa televiziyo yanyu sinzi ngo yitwa gute Buja Today TV Buja Today TV sinakubanza umbwira icongereza kingora mw'iyi minsi Buja Today TV ubwo noneho bakunzi ba Buja Today TV tubibutse gukora subscribe kuri rya channel ya Buja Today TV nabivuze neza uko nyene hama mwibuke no kuja kuri channel ya Emi Production Emi Pro urabe n'utundi dushasha mpuranzana murakoze namwe murakoze yego cyane nkuko muvyumvise twari kumwe n'umuhinyanyuzi akaba n'umuririmbyi ari indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana Emi Pro tukaba twasize tuvuga ati Imana ibahezagire mugeraho mubawe mwari kumwe na Sipo Simon Pro ni kuri Buja Today TV kora subscribe na notification na share like comment kugira ubandanye ubona ibiganiro byacu ubandanye ubona makuru yacu ubandanye ubona ibintu bishasha biri update kuri bandi camera kumwe na Joshua tukaba tubasezeye tuvuga ati Imana ibahezagire mugira umugisha muzorondere muronke muri 2020 Imana izobarinde corona n'ibindi byinshi mwibuka kwikingira corona mu kwambara gafuka munwa gukaraba gutegerana ibyo byose no gusenga mutazibagiwe murakoze